koko n'umurongo Mr. Wujinga bacamwe vyingo Mr. Boo ni zina bamuhaye muri no filme Wujingira amazina yiwe y'inyakuri yuno mugaba bacamwe hakuno ikimogo kiratangura kurishwa koko hey hakuno akubita abagabo akubita umugabo bwambaye amakoti ubutaliyano bwambaye amataliyano hakuno ndiko ndasigura nambaye bose bambaye ubutaliyano barakubita hey Mr. Wujinga akubita ubugabo abuha isomo agira bigishe tekinoloji arakubita ubugabo mbirutsa yuko ari Oliver Company atawundi muntu aba azana filime nziza sinoboye atari Oliver Company koko Mr. Wujinga cyangwa abagabo arakubita sino gukubita arakubita koko arakubita kano gati filime ndakatuye Mr. Matwi hakuno ku filime Mr. Matwi kamugere hamwe na DJ Boo siko none kamugereho akuno umusore waravuna yaje yabiteguriye umusore we aravuna yaje yabiteguriye koko umudamu araraba ko babamaze atacu baramukora ko babamaze koko nongere cyabandi koko yarokirise bake kwagiye kungeraho koko niko mabuje ariko aravuga sije niko ndabivuga reka aravuga ati bese ko narokirise bake ndagowe waragowe koko yarokirise bake mabuje yabibonye hakuno umusore we aharakubita titangira itama kubita ubugabo abuhisomo koko yagukubitiye ubugabo umwe butangura kwisabira imbabazi Musa watubabariye ko turi umurundi nkawe ninde yakubwiye ko jewe ngo ndi umurundi mabuje arabibona musore baramukoraniye koko buramukoraniye umukobwa agerageza kuraba ukuntu basi yakwikura kuko bwaramukoraniye Mr. Boo bwaramukoraniye agwa hasi umusore yaguye hasi umukobwa arahamagara ati Boo vyingwa se Boo ni Mr. Boo vyingwa se Boo amazina y'inyakuri ni Wujinga hakuno aratwenga mawuje ari higinyo koko higinyo wahagurutse undi yararika aravuga ngo yarokirise bake ngo agomba kongeza havuze ati abapagasi ndazanye ndabona ko bashoboye akazi matwe urabibona abapagasi bashoboye akazi nawe ubona udashobora kunkorera nk'uko ushaka wegure koko utaha hakuno musore yongera guhaguruka bushasha hey ubugabo buratangwa watubabariye ko turi umurundi nkawe nibwo buri ko urayivuga ngo ni umurundi nkawe watubabariye koko ngo ni umurundi nkawe sore yarakubise koko yarakubise bamukubita barapfuna koko haramuvuna Yabaye uwo musi sibyina hewe muzaharira ngo Oliver Company nakora filime zishasha muzabiharira koko ko nza abarundi mudashima abarundi ndazi nimushima koko Oliver Company nakora filime zishasha musore hakuno yararusha yashize ubugabo hasi uko no guhagarara binanka bamupfunya amavi bamuvunya amavi koko umusore baramukubise koko nawe yaragerageje koko bugabo yaramaze kubushira hasi buraza kumwongera
arakubita ashira hasi, umusore ashira hasi. Nta ntege koko, nta intege zacitse, intege zacitse. Mwana n'igice gisobanura ngo zacitse, ngo sindabaha, ngo ntabaha. Niko avuze. Ubugabo koko bwari bwishi, naho umusore ho yaragerageje. Barahamagara ati bu, gerageza wiruke. Umukobwa arahamagara ati bu, gerageza wiruke uve hano hantu. Ngo ave hano hantu. Abagabo koko bari benshi ivyo. Apana ngo benshi ivyo koko. Bari benshi. Umusore ntako atagize. Umukobwa hakuno we yararize. Arahamagara ati boom, bu yabaye boom. Bamenyesha ko River Company yibereye mu kazi. Wanyita River Company vyingo sukanyita Mr Dragon, uko wanyita kose. Je kuri Dragon yanje. Je kujwi ryanje. Ndakora ibikora inka. Abavyemera mushira urutoke hejuru. Musore koko yaragwanye, ntako atagerageje koko. Musore yaragwanye. Hakuno n'umusore we yararushe. Umugore aratwenga ngo bo vyingo se boom, uko wamwita kose. Umukobwa arahamagara ati bu, gerageza uhaguruke bu. Hariya get up. Kiraje kimurangize hakunino. Umugore yaje ngo amurangize. Umugore yahamagaye boom, vyingo se boom, ko wamwita kose. Umugore yaraje amusatira, ndakurangiza. Vyanka bikunda ndakurangiza ngo aramurangiza. Umukobwa nawe hakunino yaratanga kugerageza araba ukuntu yava ku mugozi. Agerageza araba ukuntu yava ku mugozi. Kiraje kimurangiza, ikigore kiraje kimurangiza. Ndagukizo sink'iryo wanyiciye umugabo wanje. Ati mugore kananje maze ndakwereke wumve gucibwa izosi, wumve ingene bibabaje. Hakuno yabaru imbugita. Musore bu achakaga komo. Kogo ishinzira gerageza ngo imucizosi. Hakuno ho umupolisi kazi we. Hakuno yagerageje araba ukuntu yava ku mukozi kushene. Hakuno aragerageza sinokugerageza. Hasi bu aranka kupfa kumbugita. Vakumbugita nkurangiza. Ndase. Vakumbugita nkurangiza. Ndase. Barura imbugita ndakwica. Waramwica. Yo. Benshi mugita Mr Bo. Jingo Mr Bo. Kope. Shinzi hasi. Bo. Ahamagara ati bo. Umukobwa ahamagara Mr Bomb vyingo se boom. Ahamagara bomb. Ahamagara bomb. Kipenzi cyanje umeze gute? Wapi shushu? Wapi koko? Mr Bo yabaye bon. Yabaye bon hakunino. Mukobwa yararitse. Sinokuri ararira. Musore avuga ati ejo hahise. Hari ntabwo amara. Yari umunezero w'umugore wanje. Yari umunezero w'umugore wiwe. Yari n'isabukuru yanje. Ngo ari n'isabukuru ye. Yari n'isabukuru tangura kwibuka yibuka ibyo bacanyemo n'umukunzi. Aravyibuka bon. Mr Bomb vyingo se Mr Boom. Aribuka ibyo bacanyemo n'uno mupolisi kazi. Yaribuka ukuntu yamwigishije ku ngufu. Aravyibuka byose. Ubwonko buramuha Mr Bomb. Sino kwibuka yaributse. Aribuka Mr Bomb. Aribuka.
baribuka koko sino kwibuka bo baributse boom boy yabaye boom vyingwa se boom uko wamwita kose ni boom vyingwa se boom yo barahoberanye barayambirana koko barayambirana gusa bo si heza vyingwa se boom bo si heza mukobwa arashavuye arashavura koko arashavura matwi wadugije volume yuko ibintu bitariko birumvikana wadugije volume kabaye agahinda by'ukuri kabaye agahinda imvura nayo tindatonyera kabaye agahinda koko kabaye agahinda uwo munsi reka ibya filime navyo ntibiteba bwarakeye bya filime ntibiteba bwarakeye koko bwarakeye umukobwa sinzi hari aho yaje hakunino hari aho yaje hakuno umusore umukobwa waraganira araganira no kumenga ni we wenyene araganira ariganiriza we kubwiwe nyene avuga ati nta muntu numwe yigeze amenya igituma ujya musore bu yatwaye umutwe wakije kigabo ati nta numwe yigeze abimenya kugezaho azomenya iyindi nkuru ubanze iyi filime ifise part 2 umwaka umwe waheze ikino kigabo kigeze gutwara kigeze kwica umuntu uzenya umuforomakazi ati aravuga ati iyi nkuru nayihize mu bintu bya kera bya bindi bishaje hahande bashira ibintu bishaje ubanza filime ya Kisuko musa wabonye wahabonye wanze umusore atapfuye nta wamenya wanze umusore atapfuye yafashe cyagishakoshi agiterera kuri ya ntuzanye kuri cya gituro byingo se yamva umusore afata urugendo we arigira ubanza mission we yarayihejeje yafashe cya gikapu agitereka ku gituro arigira arikomereza wanza filime yacu ngira ari ukugenza matwi suko filime yacu ndibatsa no kugenze ubanza itararangira koko ubanza itararangira hakuno wa mupolisi kazi yaraje hakunino wa mupolisi kazi aramubwira ati gihe kirekire ntakubona uno mugore yishura ati tahubwo nari nkiri busy ngo yarari busy umukobwa we yabaye twatuma ko ari utwo yabaye atuma ko hakunino ngo amadolari 50 ngo amadolari 50 kutwatumye ko hakunino hakuno hari wavuze ati jambo ati ibintu byo kujya bimeze nabi ngo ndi mudeni ngo ari mudeni ngo amadolari 50 gusa ngo amadolari 50 gusa abantu baraha kuno koko abantu baraha amadolari 50 koko amadolari 50 koko ndabakunda cyane mister mwamenye ngo Oliver Company ni wa musore yizanira ibintu bishasha gusa usanga binoboye kurusha bose hakuno umusore baramutweretse mu guporeza kwa kuni filime yacu yatangira aporeza no bagiporeza mister ubanze umusore atapfuye vya filime urabikinisha nonga navuga ni wiki goodbye ndabakunda cyane bana mwese bwariko murakaraba yari Oliver Company agasobanuye agasiguye